ndashimira umufasha umwe rudende nta nundi nkeneye wanje donc Imana yarayinkororeye aca arasama uravyumva no musi turo 28 euro turo 26 amatari karagucanga turo 26 turo 26 niho yakwije umwana ari inyuma ngo ntawe udacibwa uraciwe ahubwo wingira bizaba birushirijeho kuko uyu nibwo tukibitangura hari usanga hari udefo twagiye turabona hari tutagiye neza nkuko twabyifuza umva ko umwana ugira kabiri bizaba byiza gusumba ibyuyu wa gatatu bishitse ku 10 ho byo bari bindi nuko Yes, reka tubaramutse bakunzi ba Sanisters TV muranzi ko ari televiziyo online ikorera mu gisagara ca Gitega neza muri capitale politique nkuko mubibona mwamaze kubona decor ko handitse happy birthday kumburi turabona imbere muri screen za camera turabona umupapa n'umumama ariko imbere yuko kumbure muza kumenya icyatuzanye ngaha abo twidondora kugira ngo tumenye abo tugatuganire n'icyatumye tuba hano muri kino kibanza cy'uno munsi abakwita ndega mushingana ashabanyita wundi bamenyeye kuri Sanisters TV nta birenze je ndazi ko banzi ivyo bindi nibiko mubaza ngo twidondore man ndamvuge biroroshe akuvuge yego ngo bamwitande ko atinye kutuvuga Mama Sanisters TV. Yes, mwamaze kuvyumva ni Mama Sanisters TV nanje kumbure nari nigirishije biriya muramuzi ni CEO wa Sanisters TV nta utamuzi kuko amaze gukora vyinshi ndetse muri industry y'umuziki ndetse no mutundi tugenegene dutandukanye kubera iki uno musi turi muri kino kibanza mbe habaye iki ni anniversary yiwawe canke ya mutama anniversary ni yacu twembi mwese yego nawe uravyemeza ko ari anniversary ya nyuma umuntu wumva ko bavuga ngo papa ari inyuma nawe wumva ntarishurira ku bantu bazotubaza muri commentaire ati mbega umuntu aguma hamagara ati papa baramwumva kubera iki mutashimye ko abakunda Sanisters TV canke abadukurikirana bamubona impamvu buri wese yayibwira umwana ukiri under 18 n'ubuzi ko azobikunda canke atazobikunda abatumva icongereza under 18 ubu ishatse kuvuga umuntu wese wasitwita ko yoba ari umwana atarakwiza imyaka y'ubukure tarashikana 18 imyaka 18 si byiza ko aja kuri social medias kuko harya bikunda canke ntabikunde reka turekerere azoba ari wavyihitiramo kwa jako yego hama uwo mwana yitwa gute mbega n'uwakangahe mu muryango mane umwana no wa mbere no wa mbere ni fura yacu hama ikubije n'amazina yiwe nibazo ko bidakenewe kuko ntabwo tugiye kumwandikisha ku ishure bro isi shure tugira tugwandikishe ko gusa dufise umwana umwe w'umuhungu yakwije umwaka uno munsi niyo mpamvu ubona twari turi ngaha hariya byari byanditse kuri ya nkuko watanguye kubivuga yakwije umwana twari ko celebratinga umwaka wiwe yakwije uno munsi nk'abavyeyi twishimira don Imana yaduhaye ubwo rero ntamvo yo kwirwa turadondagura amazina yiwe azoza umubaze yidondore nakwiza imyaka ingahe 18 ngufashe wa muvumbuye Mama Sanisters ndakwibarije gato imbere yuko kumbure tuza kubakoresha ikiganiro tubabaza ibi canke biriya twibwira akazina k'umwana yitwa gute umwana mbe se wiwe urazi ko yitwa ndamuzi cyane kuko ni nawe ucibibonana yitwa nde se umwana yitwa nde yitwa Hitimana Siriac umwana nawe rero yitwa Hitimana nirindi ntarabatizwa Harabati ego ni abatizwa uravyemeza so bibabwiye ndakubwiye no kuvuga Yesu uramwemera ndamwemera nk'intumwa ndamwemera oye by'umwemera byose uramwemera voilà yabatijwe afise imyaka ingahe yabatijwe akuze okay mugize yuko rero Yesu yabatijwe akuze umuhungu wacu aterezwa kubatizwa kuze wenye navuga ati swat ndabatizwa mu idini riniri canke ndaja mu hari handi wanyu bro hariya mbe murabatizwa
nta shengero na rimwe ritabatiza. Kumbure biba bivana n'imyemerere ya kira rushengero ryose. Nakubajije mwebwe haji wanyu mu bamizirima mubatizwa mu mazi make cyangwa mu mazi menshi? So twebwe ntituvyita ko kubatizwa, tuvyita gutora shahadu. Swat atachukua hiyo sijui kama ngo muyita ngo iki nta nivyonzi canke abatizwe wenyene avuga ati reka nje kubatizwa muri katolika. Mbega Yesu yari mu katolika? Navyo nomenya bro. Yari mu mizirima. Ngira ngo kuko yambara nkatwe, yambara imakanzu agasenga nkatwe. Mbonera aribwo muri kamera. Aje Yesu yambara ipantaro giyo wambaye izo zawe. Sha uratubesha. Ayetse nkuko tubabwiye turi kuri bave y'ikumbure y'umwana wa the CEO wa Sanisters TV canke Hitimana Siriac. Turi kumwe kandi na mama Sanisters TV. Mbiga wiyumva gute kumbure nka mama wa Sanisters TV uri kuganirizwa natwe kuri imbonesha kure ya Sanisters TV? Birashimishije kandi n'undi wese yabyishimira, birangyoheye. Ni rya mbere ngaragaye kuri imbonesha kure yacu yanyu ariyo yanje. Ego uno munsi mbega niho yakwije umwaka canke kumbure mwavuze ati reka kumbure turekipere weekend bariho tuzokora anniversaire y'umwana wacu? Mane nawe no vyo kurekipera weekend no kuvuga ni yagira ni donc yaba haba umunsi w'icumi bavuga rendi mardi mercredi jeudi vendredi samedi 7e 8e tukaje duvuga gushika kuri 10e ntavyo kurekipera weekend yakwije umwaka bro. Yakwije no munsi nyene lo 28 no munsi lo 28 turo 26 amatari karagucanga turo 26 turo 26 niho yakwije umwaka. Ari inyuma ngo nta udacibwa uraciwe. So kumbure nk'akajambo mwabwire bariko baradukurikirana nk'icatumye kidukorana ngaha kuko ndabona ko ata muntu numwe yari ngaha kumbure yagiye yidoze. Bamwe nkiyashika numvise ko benshi bari bakekeranya ati mbe basha ni mariage ko mbona ibintu ari amafi ari amavuta. Mwimva gute kubona habonetse abantu nk'abo kumbure batangare anniversaire y'umwana wanyu nk'uko? Ni pro chambere twe ntabwo twagize agisida mu kuvyara. Niyo mpamvu bama batubwira ati imbere yuko wumva yuko wovyara banzura yuko ibizotunga umwana bihari. Urumva waro twara buildings akarero nakantu gatowe uri afisa yandi ma evenement yandi azogendera kurikira uya babonye two ngatwo ni nkuko no guhamagara ati ni ngo tugende mu kabarenda kuremere ndakugurira inkoko cyangwa ndakugurira inka wirire. Nayo bisi ibintu bitoye. Mama Sanisters TV uno umwana wa mbere kumbure mugira ibintu nk'ibi mbe umwana w'10 nawe nyene muzoshobora kumuryohera nko umwana wa mbere Liki Eden mwamukoreye anniversaire nziza cyane nkuko muri bamwe twage turabona bagi banezerewe cyane. Mbiga umwana w'10 wewe kumbure muzomunezereza nko ahubwo wingira bizaba birushirijeho kuko nibwo tukibitangura. Hari usanga hari defo twagiye turabona hari tutagiye neza nkuko twabyifuza. Umva ko umwana ugira kabiri bizoba byiza gusumba ivyuyu wa gatatu bishitse ku w'10 ho byo bari bindi nuko iyi si turimo sinibaza ko bizoshika ku bwana wacu. W'10 na rimwe nawe bizogenda nzi yuko azovyara w'10 amuvyariye handi hantu pani wanje rimwe kabiri gatatu kare gatatu nivyo bita gutandukanya imvyaro vyumva gute no kuvuga nkubo tuzosubira kuvyara wundi uriya mu musore wacu ashobora kumuraba tutahari. Ashobora kuvuga ati umukozi yatunganije n'ibindi yabitunganije ndabwiriza umukozi kugira atunganirize neza mutoyi wanje. Wowe rero ivyo byo kuvuga mu bana 10 president yayigo aravuga gute ni bro? President mugabo siwe wenyene bavuga gute no gutandukanya imvyaro amatongo yarazi no kuvyara bake dushobora kurera. Wibaza umwana wanje ko ashobora kwiga primaire hariya wewe wayize nivyo ushaka? Jame wapi jewe hano nize primaire sishaka umwana wanje ari yazoza kwiga. None ko asha wewe ko kumbure bashaka w'10 azoboneke nabona ko muzohava mubipfa.
nimba muzomuvyarana nimucemo bivugana. So reka tubashimire kumbure bakunzi ba Sunny Stars TV. Twari ngaha kumbure twari tuhicishije duca tubona kumbure urubanza rutari ruto nkuko mubo twahasanze benshi bage bavuga ko rwa rubanza rwiza cyane rw'amateka, ariko kumbure twabibonye kuko natwe twahishikiye kuko nka Sunny Stars team cyangwa Sunny Stars TV twari kuhabura. Kumbure mubo mwoshimira cyane mu bari bari muri runo rubanza ni nk'abande kugira ngo wa mwana w'icumi niyaboneka nawe mukamugirira urubanza nkuru bazibasubire kugaruka. Wa mwana w'icumi namukwiyamirije. Hama ndashimira cyane mama yarari ngaha nakwiyamye abera tusinkeneye mama muri kamera ngaha mu kiganiro wagomye ureka rengo mama weya urumva uzu musange muhira umubaza uko nakuze ko yandose ko nevuriwe mugapana kumufatira mu rubanza rwanje ubundi ko yaraje mu rubanza yaje mu kiganiro ca Sunny Stars TV. Ariko nawe nyine twamusanze mu rubanza kumbure ari kugaragaza umunezero ntangere ku munsi kuri wiwe ndumubazejo azoba ari muhira. Hama ndamushimira cyane mama, ndashimira sister, ndashimira na papa ntiyashoboye kuboneka hano muri kino kibanza mugabo ndazi yuko hari hose turi kumwe. Niwe yama impanuro, niwe yama ambwira ati mwananje tambukira muri zinzira nanje neho naciye kugira ngo nshobore gushika no kugushikana aho nagushikanye kuko uno mwanya turiko turavugana ndabanda kubwire ko Sunny Stars TV is from my father. Ni papa yayimpaye. Imbonesha kure turiko turavugirako nibindi vyose niwe yabimpaye. Umva ronda mushimira no kuvuga nino fete yabaye ngaho no munsi no kubera papa. Urumva rero ndamushimira cyane umuvyeyi wanje papa. Ndashimira na mama, ndashimira na sister yashoboye gushika ngaha n'abandi bavukanye batashoboye gushika ngaha nabanye ndabashimira nuko bari kure bari kuhashika mugabo urumva ntibari kuca baza famille yose. Hama ndashimira vyimva mutima abagenzi banje baje kumfata mu mugongo wabonye ko hari huzuye kabisa. Hama ndanashimira ivyo ntovuga bitagira urugero. Ndamushimira cyane umufasha wanje man uri ni wakangahe bujyanye ni wakangahe umuki umufasha wa ni wakangahe webaza ko wakangahe yaba ndabizi sinabikubaza bitubwire nk'abariko baradukurikirana ntaco ca wihenyesha urongere wiyishure. Ndashimira umufasha umwe rudende nta nundi nkeneye wanje yampaye don yampaye kado donc Imana yarayinkororeye acarasama uravyumva don du ciel acarayisama acaranzanira teregaye. Ndamushimira rero kurusha bose. Yes, reka kumbure nanje nshimire vyimva mutima Liki Eden kumbura ari we yadukoranije ngaha. Reka kumbure nshimire nawe kumbure ukora utiziganya mu kudukorira hamwe handitse sabone cyangwa subscribe. Reka ndakubwire ko tubakunda kumbure nkuko muzi ko twama turi update buri munsi buri mwanya ndababwira ko ndabakunda. Ciao ciao. Sunny Stars.